Bizana kubwira ikintu urashaka kunsigurira anyuze zija umunsi kumunsi barazisohoye imari twazishoye ryari ikibanza kigaragara gute kandi impuzu w'umanza twarazihabwa twarazisohoye ukanayindura n'ikibanza umva ndakubariye ukwiye agashimwe se basi n'agashimwe gusa uzokwicara n'umunsi mubimbwiye karibu bro okay umva bereke bishasha birahari n'ibindi karibu chagura na kushikana n'umutanza bereke ni sawa keni ndamwemera rero tubiga resi reka tuvugane ahubwo nturenda gukeneye Diama ikere turagikunda kandi tukinywa misi yose mugabo kandi turazi neza ko kirura abantu benshi iyo bariko banywa ikere barashinyiriza ariko barakimanura no mu rukundo nibaza ko ariko bimenze kuko turazi neza yuko urukundo rubabaza mugabo ntitujaka gukundana Diama nta muntu n'umwe atazi ko urukundo rubabaza Kenny kuna bwinyiza wiyandaza uragwaye cyane vuga ngo uri kwa muganga no ndashaka guhindura Kenny I'm okay hello so why Diama ndafise ibintu nakubwira kimwe burya amashiga ni atatu
mugabo urazi nashigikirana mu magorwa no mu mahirwe mu bihe bigoye no mu bihe vyoroshe biratangaje cyane. Iyo umuntu afashe inkono agatereka ku maciga uko ari atatu yose arafashanya igikorwa cyo guhisha ya nkono gushikanye ne guteka inkono abonye ko inkono yihiye. Nta munsi n'umwe ishiga rimwe gigira giruka ngo rivemwo kugira ngo ritange igikorwa cyo guteka amashiga abiri gusa. Yose uko ari atatu arafashanya gushika inkono ihiye. Ni vya bindi abarundi bakunda kuvuga ngo batatu badatana mu ndagano amashiga. Ariko ikintu kintangaza ni kimwe, ni ingene urukundo rw'abantu babiri mugabo runanirana. Mbega aho ngo bayibwa abantu batatu nk'ayo mashiga mwumva vyogenze gute? Kenny kimwe ngiye kukumviriza uri mutu mutu tubiri swat Monica yaguhevye cyangwa mwashwaye kimwe gusa uri rihanga. Reka mvuga ikintu kimwe, peut-être wewe iyo ukoresha imiti y'ikirundi navuze ko uri umufumo kubera uri kuri point uri gushaka kumenya ivyanje kujya ku mufumo amenya indwara batarayibwira. Niyo mpamvu mvuze ko iyo ukoresha imiti y'ikirundi navuze ko uri umufumo ariko nibaza yuko Monica je tutashwanye kimwe gusa. Monica yarambeshe. Monica yarambeshe ambesha yuko ari inkumi dukundana nzi ko ari inkumi kumbe Monica ni mama w'abana. Monica tugikundana je nzi ko ari inkumi babakobwa usanga bahejeje amashuri bitegurira kubaka canke gukundana mari tuba tugwanye mugabo ikintu cabaye jeje nyene sinashoboye gusobanukirwa. Monica tugikundana mu ndwi zibiri za mbere deso mene za mbere urukundo rw'ishushe uraza abantu mazindwi zibiri bakundanye gusanga nyine bagishushe kubera abari debut urukundo rwabo. Monica yakubise kanshi acambika impuzu portemanto amaze kwambika impuzu portemanto yaciye ambesha ambwira ngo harakanye hari imbere. Propoza ko yavuga ishuka nanje kuko yari umuntu dukundanye sinashaka kumwahira naramwemerera aravuga ishuka. No kuvuga inyuma y'amezi atatu gusa ibyabaye Monica yaciye akiri inzara yaramaranye imyaka 3 après 3 mois ivyo bibaye. Diama ndazi ko kirundi kikuroka ndazi ko kirundi kashi kikugora anturana uri cyo ndavuga. Monica yatwaye ibanye yanje amaze gutwara imbanye yanje acagenda abwira umugabo wiwe yuko imbanye afise ko ari gwiwe parce ngo umugabo wiwe ntiyavyara ngerageje kubitohoza bari bamaranye hafi imyaka 3 atamwana bafise. Inyuma rero yanje nawe kubonana akabita kanshi akamara gutwara imbanye yanje yaciye agenda abwira umugabo wiwe yuko imbanye afise ari gwiwe oroke sivyo imbanye iri gwanje. Nshaka rero mpanure nk'umugenzi ico nokora kuko amayide yamperanye. Kenny uri umukonesere impuzu ukungene uzipimira abandi mu bintu bitangaje nebe par telefone urarungisha umuntu impuzu mukwiye uburebure bupana hose. Kenny kubera kudashobora gutwara impuzu gukwiye why wewe ni giki cyatumye unanirwa kurondera impuzu gukwiye? Ushatse kuvuga iki? Kenny Monica ni mugana ntimukwiranye. Yes Kenny Monica akwiranye n'abafise imiduga minini si wewe tiani un petit probox comme toi aha mu quartier hari petite fille abana bato mungana generation imwe muberanye. Kenny Diana uretse ko ugayana sindakugaya. Yes uragayana sindakugaya gato. No uragayana. Monica jewe ntidukwiranye akwiranye nande
ubu rero urangaye no gushika yaho jewe ndungika muri maternelle sivyo kugira ngo je nje kurondera umugore muri maternelle ndondera umugore muri maternelle je mureka nitungana Kenny wanawe nabi nabwiye ati my bro ni mungana urondera mungana muri maternelle sinakurungiza Kenny Dimo wewe Monica yakwinjije muri je udakwiye Monica yagutwaye ahantu utazi utanabona iyo uharaje ariko wowe yarahabona kanatsinda warabibona Kenny ugiye gukina mu equipe Neymar akinamo ako utaciye no muri Rugeregere FC no si sérieux okay uti rero nagiye gukina muri première division ntaracana muri cadet of course oh Diama igikuru canzanye ngasi kindi nuko ibi byose ntaco bitwaye ariko nashaka kumpa impanuro nk'umugenzi impanuro ndaguhaye nuko ugerageza uko ushoboye kose inzira dushoboye zose ugarura amaraso yawe Diama merci beaucoup merci ku mpanuro ushoboye kumpa nizere ko nzozikorerako ariko nagira ndakubwira ko kwisi yose nizeye yuko ata muntu n'umwe atagwara malaria ireka gusa kuba itaribonekeza mu mubiri w'umuntu ariko nibaze ko umuntu wese agenda na malaria nico kimwe n'urukundo iyo umuntu atarakunda yibaza ko atarakunda afise mugabo maze kuba wakunze ni ucubona ico urukundo rumaze icarico yaba amagorwa wa munezero byose ucumenya rero ikintu kidukingira malaria ni umusegetera kandi uri umuti ndashaka kumenya ikintu naco coza kidukingira urukundo rw'ubeshi urukundo rw'esiko uko byagezesha Moni ndumva washiye mu ngorane nyinshi mbabarire kuba ntigeze ndahashika Monica kubera iki naguhanuye wahakunda iyo uza kunyumvira ibi byose ntibiba byarashitse erega naho ndi mutoyi wawe nshobora kuguhanura ukanyumvira kandi nubwo twari imfuvyi wari ku gico ndiye mva ndakubwire iyo umuvyeyi abujije umwana gukinisha gusha urya mwana akabandanya umuvyeyi aramwihoje amwihojeje urya mwana akoze kuri yabuja kumvira tugira rero ntasubira nawe nizere ko watoreye ikintu kandi wibuke ko yihuse yabyaye ibihumbi karibu Monica umuhinga w'abahinga Monica igihangane cy'umukobwa icyo wamenya ni kimwe kwisi nta muhinga abaho kuko umuhinga ahingurwa n'ubundi umukobwa mwiza Monica umunyabwenge wari uzi ko igihugu cy'u Burundi atantu namwe ushobora kubisanga Maraya ntugushe Moni Moni wumva gute Moni wumva gute tujyane kwa muganga ndagusabye wanze tujyane kwa muganga Moni ndakwinginze n'ukuri ndagusabye n'ukuri mbabarira tumujyane kwa muganga
umurwayi sinzi ko twahamagara bamuherekeje babandi bane yego bagore n'ibyo ntacyo sawa ninde yazananye n'ujya murwayi ujya afise inda ujya yibungenza ni twebwe tekane karibu Dr. Mizero. Dr. Samu amahoro dufise umurwayi twazanira yibungenza sinzi uko ameze tekana n'amahoro amahoro emwe bene ujya mubyeyi yego nubanza kubihanganisha ku byashyitse Dr. Hawari. ni ukuri n'amahoro umubyeyi ameze neza twagerageje uko dushobora kose kugira ngo dushobore kurokora umubyeyi byashyitse imbanyi yari y'ubungenzi irakoroka Dr. uvuze ngo imbanyi y'ubungenzi irakoroka ariko nta ngorane twagerageje kurwanira ubuzima bw'umubyeyi umubyeyi ameze neza umubyeyi ameze neza niko bimeze ku isi nta ngorane umubyeyi ahari ibyo nimwihangane ntacyo nta ngorane bisigaye nabyo ngomba ndabandikire uyu muti hama mugende mumurire muhira ibisigaye nta ngorane arakomeye Monica wowe nijoro ntibishobora kukubabarira yes Monica nijoro ntibishobora kukubabarira bavuga yuko ikintu kibosho ku isi no mu gihe kira kibosho ushaka kuzobona ijuru utangura kurikorera kiri ku isi simpakanye ko ntazobana n'umugore simpakanye ko ntazokunda umukobwa ariko kimwe wamenye nuko nzorindira iyi generation ihave ururungano ruhari uyu munsi nzorinda rwose ruhave kuko rwose nicyo kimwe kandi waranduye ingeso ni imwe nzorongora umukobwa mu bandi bazovuga Akuba. Nakwinginze umubabarire. Monica. Monica professional. Professional wandi bakobwa bose. Ni wowe Monica. Monica, iyo umuntu aronse umugore aba aronse ikintu ciza cyane. Uburenganzira idasanzwe umugabo aronse umugore aba aronse. Ngo aba aronse ikintu ciza kivuye ku Mana. Sinzi yuko ijambo ry'Imana ribesha. Ariko nta munsi n'umwe ijambo ry'Imana ryigeze ribesha. Igihe cyose ryama ari mukuri. None Monica, ku by'ukuri wewe umugore mwiza nawe ni Imana. Urazi ingeso zawe ukaraba ibyo ukora. Wewe uriya mpano nziza nawe ni Imana. Sindavyibaza. Kimwe gusa umenya. Wasanze igisigo canje gikunda abagore bafise amakorosi. Kuko wasanze jewe nkunda abakobwa bafise imirima. Izo nizo mpano wagize. Ahandi ho nari kugushura abakobwa bose bafise ingeso nk'izo zibaye bakabona akarorero. Ariko ntacyo bitwaye na kimwe. Monica, umwana wanje yapfuye imbanyi warufise yakorotse. Nashaka usigurire ukuntu umwana ari gushobora kuba muzima mu gihe yari umwana w'abagabo babiri. Kwisi nzima wari uzibona umwana avuka avyawe n'abagabo babiri.
ivyo wabibonye hehe? Era amazuri ya kidumu. Iminwa yari jewe, amaso yari wewe. Uyo mwana yari kuba kweli. Usari ikintu kimwe wamenya. Tuzobana kunyene. Sijora kwibana, tuzobana kunyene. Na wundi mwanya mfise ubwirwa ndatakaza ngo ndiko ndaronda abandi bakobwa. Tuzobana kunyene. Usara ndabugushura, ushikuje ku murongo. Bambwira bati mureka tumubonye n'abandi bagabo ushika ndagushaka ikamba. Uzoja ku murongo tu. Kenny, I'm sorry. Kenny, naragukunda nawe ariko namahitamo nari bifise. Byose nakoze ngira nazereza umugabo wanjye kuko atabyara. Sara, ndagukunda cyane. Kandi ijyanye na bw'umwari wawe Kenny. Umugabo wanjye ntiyabyara. Kandi nta wundi mungana no kurongamo nakuberesha. Ushaka kwigira ingwe yambaye urucato rw'intama? Ushaka kubesha jewe? Bullshit! Abo mu Kinama, abo mu Kamenge, abo mu Ngagara, abo mu Cibitoke, abo mu Yenzi, abo kwijabe. Hello, my husband. Hello, Chérie. Nashize kuri aeroport fata umuduga uze kuntora s'il vous plaît. Ndabigusabye. Uraje? Ndi ngaha nashize. Sirikutanyuguje mufuzi ashira mu ndabigenza gute? Banyirukanye muri ya nzu ndi muhira. Ubu nyene? Mwizi. Monica. Monica. Umusore w'imyaka 23 nubatse inzu nk'iyi. Hariho n'abatama barinze basaza batarubaka. Monica. Iwanje wabuze